gishobora guhagarika igikorwa Imana yatanguje kwinterpreta utari ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana urasoma ijambo ry'Imana urasenga umera akagushurira apana kuryumviriza ku wundi muntu. Bajya abantu bonone nuko ntibasoma ijambo ry'Imana. Bakunzi basano TV wani ndabaramukije mahoro y'Imana, nizere ko mumeze neza, natwe turashima Imana. Kaze rero ku uyu munsi tubaganirire ibidasanzwe, turi kumwe n'umutumire kandi nizera yuko muza kugira j'aime, mugire partage, bashasha mugire sabone kugira ngo igihe cyose abonetse gishasha ku rubuga rwacu muronke notification. Natevye ndakiri mutumire twamusanze ku kivi asanzwe akorera widondora ariko radukurikirana babwira uri we ibyo musanzwe mukora. Murakoze cyane, nitwa Inyungu yageze nkorera kanyene mwasanzwe mu Ruganda dusanzwe duhingura ibinyobwa by'amaji bivuye mu vyamwa, dukorera cyane muri ico bita transformation agroalimentaire mu guhingura birya vyimburwa baba barimye, uretse ko turiko dukorera mu vyamwa. Eliezer niwe turi kumwe k'uyu munsi araza kutuganirira aciye ku mayange ku bijanye n'ivyo bariko barahingura, muvye ko bakora amaji y'amatunda y'amananasi, aratubwira byinshi. Ariko mbanze ndabibutse yuko ivyo byose nibituruka ku gakiza. Kwakira Umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwawe birazana impinduka mu buzima bwawe. Aha Eliezer araza kutubwira muri make intahe yiwe aho yakuye iyerekwa ryo gukora bino bikorwa, ariko nibuke ko byose biriko birava mu gakiza. Eliezer, tudatevye, mwakira Umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwanyu ryari? Mbega mutaramwakira byari bimeze gute mu buzima bwanyu bwa misi yose mu bijanye n'iterambere? Murakoze. Jewe intahe yanje sinavuga ko ari ndende rwose, ariko navuga ko nshima Imana ko navuye mwiza nja mu muco, nagiye ubuntu nja mu muco. Jewe navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe by'ukuri, papa wanje n'umukozi w'Imana n'umupasiteri, gusa nari nzi yuko umuntu umwana avutse umuryango w'abakijijwe abakijijwe nawe nyene. Rero nabona tuja muri Sunday school, tuja ku makorali ibikorwa vyo mw'ishengero, nkabona turakijijwe vy'ukuri, nkabona ko ijuru kuribona ari kashi kabisa kubera ujya papa ari pasiteri. Jewe hariko nakabirya ico kintu kirakomeye cane. Nanibaza ko bivyo muga mu ntuma Imana yagenda iranyereka buke ko ntaratura ko nakiriye agakiza. Nta bintu birebire novuga ko naciyemo byahatari ivyo, mugabo iyo decision yo kuvuga ko nakiriye agakiza nabona birakenewe. Nabona ko abavyeyi barabirondeye. Rero mu nyuma narumvise ubutumwa, ndasoma ijambo ry'Imana, ndabona yuko by'ukuri ntavutse ubwa kabiri, ntashingirwa ku muntu bwa kabiri ntazobona ubwami bw'ijuru. Hama igihe kiragira ndahantu mu gikorane, hama barigisha ubutumwa bwiza, baravuga yuko hari abantu bibaza ko bavutse bakijijwe ariko atari byo. Hama mwemwe aragendera aranyereka ko ndi umunyabyaha by'ukuri. Hama nca nafata iyo decision yo kwakira agakiza. Hama
cyangwa ndinjiye muri urwo rugendo rwo n'ivy'agakiza buke buke kugendana na Yesu sicoroshe, ariko namwe yaragenda aranyereka inzira no gufata. Intare yanje niyo. Turagushimiye cyane Yeze, uravuze ikintu kidasanzwe ati je navutse ndi mu muryango w'abavyeyi bakijijwe, ati mbere umuvyeyi wanje n'umukozi w'Imana, ati rero nabona ko vyose bikwiye ijuru bararindondereye ntibikenewe yuko nirirwa uyu munsi tugiye kubiraba ico kintu kirahanze abantu benshi, surtout aba bana bavukiye mu miryango irimo abavyeyi bakijijwe. Babona yuko abavyeyi babo babirondeye kera, babona ko batazosiba mw'ijuru kuko abavyeyi babo bakijijwe. Ni irihe jambo babwira muri make? Ico nababwira nuko Imana izoraba umuntu wese ku giti ciwe, kandi ijambo ry'Imana rivuga ko izoraba ngo kwa naka umwe wese nico yakoze imbere y'urubanza. Rero kurya umuntu avutse, kurya umwana avutse, twavukanye icaha. Umuntu wese avuka ari umunyabyaha. Rero hategeza kubaho iyo decision nube uvuka mu muryango w'umubishop canke uvuka umuryango w'umukozi w'Imana akomeye cyane, ariko udafashe decision yo kwakira agakiza, Imana ntizovuga ngo urumva uruwo kwa naka. Imana izoraba wewe ku giti cawe n'ivyo wakoze, hamucika urubanza. Kubera uzohava usanga ugiye mu muriro, so wagiye mw'ijuru. Ni nk'uko so washobora kuja mu muriro nawe ukaja mw'ijuru. Nivyo rero nababwira ko boraba agakiza kabo, agakiza kari personnel, agakiza nako umuntu usa k'umuryango, sako abagenzi, sako ishirahamwe, no, agakiza nako umuntu ubwiwe. Wavuze ikintu kidasanzwe uti maze kwakira Yesu mu buzima bwanje, naciye ntangura kubona mwemwe agenda arandongora, agenda aramurikira. Ushobora kuducira ku mayange ibintu bimwe bimwe wagiye ubona mwemwe yarakumurikiramo mu buzima? Icambere ni ingeso, hari bihinduka, ingeso zarakuyobora, ingeso zibereye nubwo tuguma turwana, mugabo umuntu rero yakuyobora. Ikindi naco hanini cafatishije ni ukwegereza ishengero kubera n'umuryango. Ishengero n'umuryango w'abakristo, ishengero muri iryo shengero rero ijambo ry'Imana riba rihari, gukora ibikorwa vy'Imana biba bihari. Rero muri uko kumva ijambo ry'Imana no kurisoma, donc narigishijwe cyane mw'ishengero bihagije. N'ibi vyo gukora imigambi y'iterambere, hanini novuga ko ari ihishurirwa rigiye rirava mu ijambo ry'Imana, kubera Imana irashaka ko turonka ico turya, kandi ntushobora, kandi ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu adakoze adashobora kurya. Musanze uriko urarya utakoze uriko urakora icaha. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nzohezagira ibikorwa vy'amaboko yawe. Iryo rero hari igihe nabayemo ndiko ndiyumvira ikintu nokora c'iterambere, igihe kitari gito, nkora iki canka, haragenda ndavuga ati basi biranze. Ndabona ivyo ibindi nogerageza, mugabo ntabwo tabifise. Mugabo baca batwigisha rya jambo rya Mose igihe yagomba kujabukana Abisirayeli irya nyanja kugira ngo
twari mu gihugu c'isezerano hama nta kintu na kimwe yari afise nta bwato yari afise nta miduga yari ihari nta bantu bamufasha nta na kimwe yari afise urumva ariko arabwira ati Imana ati none yariko abwira Imana ati Imana none ibintu je ndabigenze gute aba bantu baranyicira hano hantu ko mbona ingabo za Farawo zigira zibanyiciye bigende gute ati none ufise iki Imana ikibaza ufise iki naciye nja mu kibanza ciwe ati ufise iki basha ati nukuri nta na kimwe atari inkoni yonyine iyo nkoni niyo yakoze ibitangaza rero nca muri ico kibanza abantu ibihumbi n'ibihumbi barajabuka barakira urupfu kubera inkoni imwe nkavuga ati ndaharura muri uwo mwanya ivyo nari mfise mbona biruta inkoni ati kumbe naje ndashobora kuhavansa ubumenyi wari ubufise iyo ubumenyi nari ndabufise mfise inguvu mfise uretse no nari mfise nariho udahera dukeyi nari mfise muga twari duke cane gose muga twararusha inkoni none batari banga kuko hari umuntu ariko aradukurikirana avuga ati ibintu ntibisanzwe kumbure nawe nyine ariko arazazanirwa avuga ati ntangure gute ufise iki nimba atari banga utwo duhera wari ufise twari tungana gute bose ntabwo ari banga utwo duhera nari mfise yari amahera atarenga ibihumbi ijana hama maze gufata decision yo gukora ibihumbi ijana iyi karto imwe tuyigurisha ibihumbi 40 birenga urumva ni karto hafi zibiri zirimo amacupa make urumva donc ni birebire ukuntu natanguye ngira ngo nzofata ikindi kiganiro hama maze gufata iyo decision nkinze ijambo ry'Imana sinamenye ibintu bivuye sinashobora no kubisobanura uzabona haje umuntu ati ide yawe nayumvise iki hariho akamashini mfise ntariko ndakoresha ati reka ndakagutize uzokandiha bukebuke akaca kanyiza uzabona ndaheje kukamuriha ni birebire mugabo byose urumva no kwizera ijambo ry'Imana ukarishira mu ngiro ugasenga byose bashariye mu kiganza c'Imana kwera kumwe bavuga ngo ijambo ry'Imana harimo izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu basha ko no kuri kibirenga uyu munsi none nta bantu bahari bakiriye Yesu mugabo bicaye ngaho muhira atacu bariko barakora basabiriza nk'abandi bajya bazengerereza wirumvira ko ari kubera iki intambamyazo ko ari yabo urumva kwakira agakiza birafatanya no guhindura ivyiyumviro mindset ukuntu donc twakuze ukuntu tubona ibintu kwakira agakiza ntucuguma muri ukavuga uti nzosenga nzosoma ijambo ry'Imana Imana izobikorora bivuye mu ijuru ntibiba ntibizokugeraho biranava no kuri burya butumwa bugwiriye bwo nabirya birasamaza abantu ugasanga imyaka irikira kujana ugasanga ndiko ndavuga ko ni byinshi bituma icambere ndiko ndavuga yuko gusenga udahindura ivyiyumviro utashira mu ngiro ijambo ry'Imana bigusaba ikindi nico waruvuze kwinterpreta utari kwijambo ry'Imana ijambo ry'Imana urasoma ijambo ry'Imana urasenga umwera akagwishurira apana kuryumviriza ku wundi muntu bajya abantu bonone nuko ntibasoma ijambo ry'Imana bizera ibyo abantu bababwiye bajya abantu barisoma bakaca bayinterpreta uko ivyumviro vyabo bishaka bakaca baza kubitera mu bantu rero abo bantu rero baca bava mu mporero igisho nobabwira nuko basoma ijambo ry'Imana ego si bibi
si bibi yuko umuntu ashobora Imana ishobora kumuvugisha kubera avugishwa no muri Bibiliya abandi niho ba Yesaya abandi mugabo nivyo mugabo wewe kugira ukonfirme ubwo buvugishwa ukonfirme ukoresheje Bibiliya umuntu neza akakubwira ati cakira imigisha cakira ibyanzu n'iyiwawe cakira iby'amiduga ngo cakira visa cakira iki birakoroka bivuye mu ijuru icuraba mu jambo ry'Imana eske bijya bintu byabo ntabwiye ijambo ry'Imana rivuga kuri iki mbega iyo visa nzoba ngiye mu biki izo visa kenshi usanga ko yari n'iz'amanyanga ijambo ry'Imana rero amanyanga mbega iyo nzu ijambo ry'Imana ni hehe umuntu twabonye muri bajya bahizi ba Pawulo bande byagenze uko nyene ni n'uwe muntu yarose ikintu atarushe adakoze deja ijambo ry'Imana Adamu na Eva Imana yagiye ati muzojya murusha ico ni ikintu kiri garanti kuri twe ku bantu bose utarushe dushobora kurya ugasaba Imana ikaguhishurira rero ikibazo ni uko bajya abantu jeno bita ababeshi baramenye icyo abantu bashaka abantu benshi cyane cyane muri ibi bihugu bya Afurika hari umudayimoni w'ubunebwe waduteye rero baramenye ko ari abanebwe baca bagomba kugira ngo bagire amasikisi bamenyekane kubatera ayo majambo y'ubunebwe kugira ngo babubahe bagire ibyubahiro kuri bo babone ko ari abantu bahambaye kandi ugiye kuraba bijya bintu bavuga ngo cakira bijya bintu sibyo no kuri sibyo nta muntu n'umwe birashobokera n'ibibaho rero tuvuze ko ibintu bibiri bituma rero abantu barashobora kuzimira muri ubwo buryo ugasanga umuntu ntashobora gutera imbere kubera ngo yizeye ibyo ubuvugishwa oya ijambo nta handi hantu hari ubuvugisha atari mu ijambo ry'Imana nta handi hari hishurirwa atari mu ijambo ry'Imana nta handi hari ibitangaza atari mu ijambo ry'Imana gusa bajya abantu Imana irashobora kubatuma mugabo bakaca bashiramo amaemosiyo yabo n'izindi nyungu zabo bishakira usanga bagize ibintu byabo atari iby'Imana mbere na Satani aca bakoresha mbere urazi ikintu maze kubona gahinize uyu munsi ndamaze kubona ishengero ritari mu bwo butumwa bw'imigisha bwo kuvugishwa ku bijanye n'imigisha dusanga abakristo bahari bake aje rimwe kabiri akumva ntimuriko muravuga ku bijanye n'imigisha nagaruka bariko baravuga kujya kuntu Yesu yaje mw'isi Yohana ariko arabivugisha yavuze yuko yazanye umuco uwo muntu azazanye umuco ariko abawakiriye n'abatawakiriye kandi abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika mu murimo w'izina rero isi turi mu isi irimo abamwakiriye n'abatamwakiriye rero ugiye kuraba kubera hariho ikiguzi hariho sacrifice umuntu agira muri abo bamwakiriye hariho ikintu nyene ibisabwa kugira ngo ube muri abo bamwakiriye rero abo batamwakiriye uwo muco batawakiriye ni babandi bashaka ibintu binyaruka bitarinze kubarusha naho rero ushobona uzorabe aya mashengero atarimo ivyo bintu vy'imigisha uzosanga abantu ari bake kubera erega turi mw'isi no kwitahura isi ntishaka ukuri isi iranga ukuri cyane rero hagiriwe abagira ubwo buntu bwo kumenya ukuri ni byiza ko tuja mu rugamba rwo kumenyesha abandi urugamba namwe murimo rwo kuvuga
ukuri nyene kw'ijambo ry'Imana mucishije mu menyeshamakuru. Rero ico uvuze nico mugabo abantu bari bakwiye guca ubwenge bakamenya yuko ibintu vy'imigisha ataco wakoze n'ububeshi. Nabo nyene barabizi ko atari ivyo, nabo nyene barabizi yuko bahora babitesta bikanga. Urashobora kubironka uretse ko na Satani ashobora gukora mu bintu bya Satani nta garanti igira. Aho nyene nagira nce ndakubaza Yeze kuko hariho abariko baradukurikirana ushobora kuvuga bati bariko bavuga yuko gakiza ari urufunguzo rwo gutera imbere. None mbega ko tubona abataramwakira nabo nyene batera imbere. Nakahe kagohe ubavunira abiyumvira gutyo bavuga ati n'abadakijijwe tubona batera imbere. Ico rero ni ikibazo gica kigaruka, mbega twakira agakiza kugira ngo dutere imbere canke twakira agakiza kugira ngo tuzabone ubwami bw'ijuru? Mbega gutera imbere ni iki? Mbega byose nk'uko bivuze bajya batakiriye agakiza usanga bateye imbere, mugabo ntitwibagire yuko hariho n'abakakiriye bateye imbere. Urumva Yesu igihe abigisha be bamubaza bati none kubera yarabashije umugani ati umutunzi kwinjira mu bwami bw'ijuru biragoye ni nka kurya kw'ingamiya ica mw'izuru ry'urushinge. Aca amubaza ati none ni kubera ati dusiguriye uwo mugani? Aca ababwira ati nta vyinshi yababwira ati kubw'abantu ntibishoboka ariko kubw'Imana birashoboka. Rero nshatse kuvuga yuko ibi bintu vyo ugiye wakiriye agakiza uba wese umwana w'Imana kandi uburose ajya amahoro atangwa n'Imana. Rero abantu ikintu batinya kwinjira mu gakiza kugira ngo tuzoshike mu bwami bw'ijuru ni urugendo kandi rutoroshe rurimo imidugo ibimanuko. Rero ugiye muri by'iterambere uvuze ati jewe ngira nkurikize ukuri kw'ijambo ry'Imana ubona ko gakiza kanje ariko nakora kano kazi, benshi n'ivyo batinya babamenga nk'inyaruka. Mugabo bagirako muri Yesu twahindutse basha kandi twaronse amahoro. Imana ushobora urumva ico kintu ni ikintu kirekire, ushobora kuvuga uti mbega iyo migisha ni iki? Tuzi yuko abantu benshi twarozwe yuko imigisha ari ibi bintu biboneka, amahera iki navyo nyene n'imigisha. Mugabo kuronka ayo mahoro n'umugisha, kuronka abo bana n'imigisha, kuronka n'imigisha, umugisha ikintu twohagararako cane arico kijanye n'amahoro, kuko abo bataragira umwami Yesu Kristo naho twovuga ngo barateye imbere muri ivyo bintu bifatika, abenshi barabuze amahoro. Niho ndariko ndaza kubisaze, reka tuvuge kuri ico c'amahoro. Wamaze kwakira umwami Yesu umwami n'umukiza, wamaze kwakira Yesu nk'umwami wawe mu bugingo bwawe, ni uburose kado y'amahoro mu buzima bwawe. Ni ukuvuga isoko ihari ni ukugumana nawe, kuvugana nawe, kugendana nawe. Ikibazo abantu bakunda kugira banatinya ni uko ashobora kugusaba gukora ivyo udashaka gukora, ugashaka usanga ugomba gukora ivya kamere mbere kawe. Rero naho bisaba ko tugumana n'ijambo ry'Imana, tukaguma dusenga. Ugiye kuraba barya abantu nabo badakijijwe,
bafise amahoro bita ko ari amahoro mu gatara amahoro bo kubera bari mu yindi si mbere n'ibiti uko turavuga utarakira umwami Yesu nk'umukiza bashobora no kwitaho bafise imonde yabo babona ko ufise amahera ufise amahoro uba wahijije byose mukasije ugiye kurira nabo nyene barabona ko ufise amahera utafise byose rero akabijya ku muntu akijijwe Imana irakurubona Imana hariho amasiresi utagira mbibasha nkora iki mbibasha iki kintu ndagikore mu buryo ubuhe biri clair reka amanyanga urarudasinziriye iki biravyiba iki abakozi baranyuma ufise Yesu muri wowe aguha amahoro umenye uti ibintu by'iwanje nawe ukora ko Yesu yabereye maso mbere bashobora no kuvyiba umugabo none ko bavyize bica bifata gute bica bigenda gute rero naho rero umuntu akijijwe usanga atandukaniye n'umuntu atakijijwe reka tugarukire mu byo musanzwe mukora bumva yuko mwemera agenda abayobora ari we yashoboye kubera igico mukora mbega gushika uyu munsi mugeze ku ntambwe imeze gute ingorane mwagiye murahura nazo n'izihe uyu munsi tugeze ku ntambwe ishimishije turavye mu ntango urabona ko je natanguye ndi umuntu mugubu ngaha ngira nabonye abakozi bahari haje n'abakora ku munsi turarenga 200 abakozi barenga 200 urumva turashobora nkaho igitega turashobora kubasatisfeza n'amaproduit yacu two tuja mu zindi ntara kubera ako kajamo kamwe gusa twizeye rero uravye uko twatanguye ukaca uraba n'aho tugeze tumaze imyaka 2 by'ukuri Imana yarabanye natwe cane kuri wa mutayo w'ibihumbi ijana ubu urabona ko rero nakubwira guhemba abantu barenga 200 urumva ko ntafise ibihumbi ijana hariho n'abarenza hariho n'abarenza kure cane uwo mushahara ariko uriko aratwumviza bakavuga ati none umaze kwakira umwami Yesu rero no kuvuga ibintu bica vyoroha 100%, nta ntambamyi umuntu ahura nazo mbega hari intambamyi muba mwarahuye nazo kuva mutanguye nimba zoba zarahabaye kugira ngo zikemuke vyagenze gute mwafashijwe n'iki iyo asha ko umuntu akijijwe atohura n'intambamyi ahubwo umenga satani aba yamubonye tukitambura igihe Pawulo yagomba atangure igihe Imana yamuhamagara Imana yamweretse ko igikorwa agiyemo c'ivugabutumwa ijambo rya mbere ari Imana yamutumye yamuhamagaye yamubwiye ko bitazokoroha ibaze none jewe nawe urumva umuntu nka Pawulo Imana yamuhamagaye n'ibitangaza yakoze bizokoroha n'umuhamagaro misanzwe akazi dukora n'umuhamagaro umaze gukizwa Imana kujya twavuze iyerekwa hagije Imana iguhamagara ati wewe ngo muri domaine ni ministère muri domaine harimo ibigoye n'ibizokugora twagize ikibazo c'umutahe ikibazo c'ibikoresho ibintu biguma bigura urabona igihugu hari igihe haburi ibikoresho n'ibiki mugabo assurance tuba dufise n'imwe tuba duti iki gikorwa Imana kiduhamagara turafise ego ibi byose Imana irabibona turakora uko imvuvu zacu aho zishika
tugasaba Imana iduha ubwenge bwo gukemura ivyo bibazo. Rero ikibazo c'umutahe caraje, turabona Imana igenda iragura amaporotite duvana amabanki, haza umuntu nakubwiye mu ntango ko haje umuntu afise akamashini kamwe ko gufasha iki, kabona turageze nko muri periyode turakoresha isukari tukayibura, mugabo inyuma y'igihe gito ukazibona turayirose, tukabura matiere premiere ukazibona turazirose, ukazibona turabuza abakiriya, mugabo inyuma y'umwanya tukazibona turabarose. Igikorwa c'Imana. Vyumvikana ko ariko baradukurikirana, abariko baracika intege mu bikorwa barimo, nimba bazi ko bahagurukijwe n'Imana bakwiye kurema, bareme. Imana nimba yarabahagurukije nizo bitunganya, ntibasubire guhagarika umutima. Ibi bibuze Imana irabibona, ejo izobitorera inyishu. Mwumva ko Eliezer ariko arabitubwira ati uyu munsi twarashobora gukena iki, mugabo hirya ejo kikaboneka. Bisaba la patience, kwizera yaguhamagaye ukaguma mu muhamagaro, hanyuma nayo igahetse ikagenda irabikemura, ikagushigikira. Ntuce mu nzira ziwawe, ntukoreshe ubwenge bw'iwawe, wewe hanga amaso waguhamagaye. Ico kintu kirakomeye cane, kirakomeye cane rwose, kuko hariho abantu benshi bariko barava mu mihamagaro yabo, hariho abantu bariko barata ibikorwa Imana yabahamagariye kubera babona ko bitoroshe. Ego ntivyoroshe, ariko hariho uvyoroshe. Tugukengurukire cane Eliezer. Murakoze cane. N'akahe kajambo wumva wobwira ariko baradukurikirana? Icambere maze kubashimira ku bw'iki kiganiro, nizera ko kizofasha benshi. Ico notekerera abariko baradukurikirana kukijanye no gukizwa, icambere ntibakira agakiza, bakira agakiza batangure urugendo na Yesu Kristo. N'urugendo rurimwo vyinshi, uri wenyine utokwishoboza. Nta kindi nababwira. Turabakengurukiye cane, Imana ikomeze kubahezagira, Imana ishigikire iki gikorwa cayo yatanguje muri mwebwe, mubere umugisha igihugu c'Uburundi, mubere umugisha ndetse n'isi yose. Iyi ni jus yo muri Fika, Societe Fika. Ndagutumire nawe kuzokumviriza uburyohe bwayo, ntuzorogereta.